Bakunzi ba Holy Canaan turabahaye kaze, turabaha kaze mw'ijambo ariko ijambo ry'ugusenga, ijambo twifuza gusengeramwo ngo twumve ico Imana itubwira ariko kandi tunagire natwe ico tubwiye Imana. Rero nifuza ko dusangirira ijambo riri muri Zaburi igice ca 15, ni Zaburi iryoshe, ni Zaburi itwigisha, ifise ahantu idushikana, jewe irampezagira cane, nawe nifuza ko tuyisangira. Reka tuyisome mw'izina rya Yesu. Haravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi, ariko nawe wibwire ngo ni Zaburi yanje, jewe ni yanje uyu munsi kandi nawe ni yawe. Haravuga ngo uhoraho ninde azosembera mw'ihema ryawe? Ninde azogerera ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, atarementanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya uwuhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza, ntaguranira amahera kuzohabwa inyungu, ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza. Uwugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Aya majambo ijambo rya mbere atubwira ngo uhoraho ninde azosemberera mw'ihema ryawe, ninde azogerera ku musozi wawe wera. Mu yandi majambo, ninde muntu azokwegera? Twese burya n'abantu badakijijwe barifuza Imana. Rero twebwe nk'abana b'Imana, ninde azokwegera, ninde azoja mu bwiza bw'Imana? Hari igihe by'ukuri dushaka gusenga canke tugasenga ariko tukabona ubuzima bwacu ntibuhinduka, canke tukabona ivyo dusengera ntibiba. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ninde, nuwahe muntu baduhaye ivyangombwa umuntu ategeza kuba afise kugira ngo yegere ku musozi w'Imana. Umusozi w'Imana ni mu bwiza bw'Imana. Umusozi w'Imana ni hahandi uhurira n'Imana, ikavugana nawe, ikaguhingura, ikagukomeza, ikakwishura, ikagutabara. Amen. Ngo ninde azogerera ku musozi wayo? Haleluya. Aha ku musozi w'Imana nahera h'Imana, ni muri bwa bwiza. Haleluya. Ni hahandi ba Petero bagendera ivyijiji vyabo bigakiza abantu naho hantu, kandi nibaza ko ata muntu n'umwe atifuza kugera aho hantu. Imana idufashe cane. Rero haravuga ngo ku murongo wa kabiri niho bacatubwira uyo muntu uwo ari we, ngo nugendera mu bitunganye, akora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe. Imana ihabwe icubahiro. Ukuri n'umuntu akora ibitunganye, si umuntu uwo ari we wese apfa kubona ubwiza bw'Imana, si umuntu uwo ari we wese apfa kwakira ubwiza bw'Imana. Oyaye, n'umuntu akora ngo ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe. Haleluya. Mbega mwene data, turavuga ukuri ko mu mutima? Ni ukuri ko ku muntu wa twese turazi kukuvuga, kandi niko kuriho ubu. Umuntu wese arazi kuvuga ukuri ko ku munwa turakuvuga, ariko Bibiliya itubwiye ngo umuntu avuga ukuri ko mu mutima. Imana idufashe cane. Ninde rero umuntu ngo azoshika aho hantu umuntu ngo avuga ukuri ko mu mutima? Jewe nca nibaza, mbega jewe by'ukuri ibintu byose mvuga ndafise ukuri ko mu mutima? Mwene data, bimeze gute wewe? Uko ku munwa koko vraiment je ndagufise, uko ku mutima nije nca ndavyimenyera, nawe uko ku mutima niwe uca ubimenya. Harabandanya ku murongo ugira gatatu uravuga ngo utarementanirisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Imana idufashe kurementanya. Muri iki gihe n'ukuri ibintu rero n'ubona ko n'ubuhinga bwarateye imbere, abantu bashobora kuvyuka mu gatondo ati turamurementeraniriza. Mbega birakijijwe bijya bintu kabasha. Imana idufashe cane. Ngo n'umuntu atarementanirisha ururimi rwiwe, umuntu atavuga amahopa, atanyangika, umuntu ataguma arondera utuntu arenza ko kubyo yumvise. Imana idufashe cane. Ariko rero turi mw'isi umenga kuvuga nivyo bigezweho. N'ubuhinga bwaraje, umuntu aravyuka akaca avuga ikintu, akaca yandika ikintu. Ni kuvuga tukarementanya ibarariga, ukamengo ni style, nivyo bintu style de vie, nivyo bigezweho kuvuga. Hari akantu numvise karantwenza, urumva ngo urashobora kuvuga ngo na mugenzi wawe ngo akakubwira ngo uramvuga kw'iki kintu. Imana idufashe cane. Ni ukuvuga rero mugaca murementanya, ariko biravuga ngo abantu bashaka kwegera umusozi w'Imana, abantu bashaka kuba mu bwiza bw'Imana, bategerezwa kuba ari abantu batarementanya.
Imana idufashe cane. Utavuga di n'importe quoi. Ivyo uriko uravuga wumva ufatanije n'Imana. Ivyo uriko uravuga wumva Imana ibishingira intaha. Imana idufashe cane. Uwo ni umurongo ugira gatatu. Ku murongo ugira kane haravuga ngo mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza. Haleluya. Ngo mu maso y'uyo muntu, uwo muntu azokwegera ubwiza bw'Imana. Uwo muntu Imana ibana nawe. Kuko Bibiliya tubwira ngo umuntu azogerera ku musozi w'Imana. Nuvuga ngo yagereye ku musozi w'Imana bari kumwe n'Imana. Nuvuga ngo uwo muntu rero ameze gute? Ngo havuga ngo mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse ngo ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza. Imana idufashe cyane. Ngo mu maso y'uwo muntu igihumbu. Sinzi muri no minsi hari ukungene usanga twifatanije n'abantu. Nigeze kubanza ikintu umuntu yerega ambwira ngo none nk'umuntu ngo aje iwawe ngo ashobora kuba anywa inzoga, ngo ashobora kuba ameze uku, ngo none ngo woca ubifata gute? Turabiganira ko vyinshi ariko hari ikintu kimwe Imana idusaba kwama imbuto, kugaragaza ico turi mu bantu. Nukuvuga ngo igihumbu ntushobora kumbwira ngo nagiye muri ibi ndakirijwe mugandi muri biriya meze uku mugabo ndakirije. Oya, igihumbu mu maso y'umuntu, ikintu cose c'igihumbu. Igihumbu ni iki Bibiliya iriko kiravuga rero ngaha? Ni ikintu cose kitari mw'ijambo ry'Imana. Ni ikintu cose Bibiliya yanka. Ni ikintu cose ijambo ry'Imana ridashigikira ngo ni igihumbu. Ni igihumbu kirakengeretse. Nukuvuga umuntu ntabiha umwanya. Imana idufashe cane. Wowe uriyizi nanje ndiyizi. Vy'ukuri turiha umwanya. Turabiha umwanya. Hari igihe usanga vraiment yego bavuga ngo hariho umuntu yigeze kumbwira ati jewe urumva sinwa inzoga mugabo ndataramana n'abandi mugabo vy'ukuri sinumva ingene jewe nuzuye umwuka wera ibiyago vy'aba bantu bameze kwa kundi vyo mpimbara. Uwo ni jewe sinzi wewe. Imana idufashe cane. Ariko ngo mu maso y'uyo muntu azogereraho Imana iri nta bihumbu. Biragoye kwicara n'abanyabihumbu nawe ngo ureke kubivuga canke birehe kugutwara. Imana idufashe cane. Igihumbu ngo kirakengeretse mu maso. Nuvuga ngo nta mwanya biha. Ntashobora kubiha umwanya. Uyo muntu ashaka kuba mu bwiza bw'Imana ntashobora kubiha umwanya. Imana idufashe cane. Turabandanya ku murongo ugira gatanu ngo ntaguranira amahera kuzohabwa inyungu. Ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza. Ugenza cyo nta kizomunyiganyiza. Amen. Haleluya. Ngo ntaguranira amahera kuzohabwa inyungu. Imana idufashe cane. Iyo dutanze igihe cose utanze ntiwitege kuca wishugwa ibirenze canke ngo ubishiremwo umutego. Imana idufashe cane. Haravuga ngo ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza. Hari abantu akantu karamfashije cane. Gutsindisha umuntu ni kwemera ingurire. Reka ndabaha akarorero. Nk'ubu unye shobora kuba hariho mwene data aje mufise ico mupfa akaca akubwira ati urumva nakameze uku rero naha kubera ameze uku nawe ntuzosubire kumugirira ibi n'ibi. Iyo uciye ufata decision kubera naka yakubwiye kujya uba wemeye kugirana gutsindisha wa muntu. Uba wemeye ingurire y'amajambo ya wa muntu kugira ngo wa muntu ntumukore ico bateza kumukora, ntube ico bateza kuba kubera wa muntu. Rero ntukafate nabo umuntu kubera ibintu wabwiwe. Uba waheje uyu muntu ntiyumva amajambo abandi bavuze. Jewe sishobora kukwanka kubera naka yambwiye ko ndakwanga. Sishobora kugufata nawe kuko naka yambwiye ibi. Uyu muntu ngo ibyo bintu ntavyemera. Uwo muntu rero ari muri ba bantu bazokwegera ahantu hera. Ari muri ba bantu bazogerera ku musozi w'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ndashaka rero ngo dusengera muri aya majambo. Wumvise ibintu bidusaba kugira ngo twinjire imbere y'Imana. Nukuri abantu benshi baranyoteye Imana. Turasenga dushaka Imana muri kino gihe gusumba uko dushaka ikindi kintu. Mugabo ninde azogerera ku musozi? Imana ihabwa icubahiro. Ninde azogerera ku musozi w'Uhoraho? Imana idufashe cyane. Reka duce bugufi dusenga. Wisengere gute Imana. Nukuri haraho numvise ko nanje ntagera iki kintu sindagikora kirashobora kumbera intambamye. Ni iki cakubereye intambamye kugira ngo ushike kuri uwo musozi ubone ubwiza bw'Imana wuzure. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga ngo ubuntu bwawe n'imbabazi bitubeko. Ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe riratumurikira kandi ngo ntirizira ubusa. Ryaje rirafise ico rije gukora kandi ngo nk'uko imvura igwa ntigenduka ikameza ivyatsi wigaha n'abarya ivyo kurya, niko ijambo ryawe riza mu mitima yacu. Ijambo ryawe yatubwiye ngo mbega ninde azogerera
azogerera ahera hawe? Ninde azotumbera uwo musozi? Ninde yoganira nawe? Ninde yoza ahera? Turifuza kukubona mugabo hariho ibidutangira mu buzima. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo utubohore. Hari aho Mwami twaringurire, hari aho Mwami twarengeje mu majambo, hari aho twarengeje mu kwiyumvira. Data, turakwinginze ngo amaraso yawe atubonekeko, imbabazi zawe zitubeko, ubuntu bwawe butugenderere. Ico twifuza no kukubona, ico twifuza no kukumva, ico twifuza no kubona ukora mu buzima bwacu, ariko hari ivyadutangiriye. Turakwinginze ma, turakwinginze ngo ubuntu bwawe butubonekeko, turakwinginze ngo udutabare, utubohore, uduhe kwidegemvya. Ninde azogerera ngo n'utagingurire, n'udakuza inkuru za mugenzi we, z'umubanyi wiwe? Oh Mwami, turakwinginze. Erega ibihumbu vyatunezereye, dusigaye turaba ibihumbu tukabiraba bikatunezera, ariko ngo umuntu azogerera kuri uwo musozi ngo igihumbu ngo ibihumbu ngo bimera nk'ibihumbu bitagira ikimazi n'ibihumbu kuri we. Turakwinyize Mana, wongere kutubabarira, wongere kutweza aho twagiye tunanirwa, aho twagiye bitwankira. Imbabazi zawe zitubeko Mwami. Ndakweretse Yesu mwene data ari imbere yawe, ndamusengera ngo umugenderere muri iki gihe. Iri jambo rya Yesu kutubwira ngo dusubire turondere kwegera, dusubire turondere kuba mu bwiza bwawe, dusubire turondere kuba ku musozi. Haleluya, turakeneye kuba ku musozi wawe ma, ariko twumvise ibisabwa kugira ngo tubashe kuhashika. Ndakwinginze rero uyu mwene data afashe igihe cyo gusenga, ariko aravuga ngo Mana, ndagushaka, turagushaka kandi mu buzima bwawe ndagushaka, ndashaka kukubona. Reka umwiyereke, reka umugenderere, reka umuhindure. Uwashitse ku musozi wawe igihe ngo Mose yarigeze kuza abonana nawe, ngo umwambike ubwiza, ngo amanutse mu Bisirayeli ngo bamubwira ngo Mose, ntidushobora kukuraba. Haleluya. Iyo tuduze kuri uwo musozi hari ubwiza twambara, hari izindi nkomezi twambara, hariho ukundi kuntu dusa, hariho ibindi bintu bidukurikira. Turasabye rero Mwami ngo tugerere ku uwo musozi kugira ngo ntitugaragare nk'abantu basanzwe. Ngo Mose yihisha ku maso, ariko turasaba ubwo bwiza bwawe kubashitse kuri uwo musozi ngo bugaragarira abari mw'isi, bugaragara abari mu mwiza. Ubwo biraba ngo turi umuco w'isi kandi turi umunyu. By'ukuri reka tuba umuco, kuko umwiza wabaye mwinshi mw'isi, ariko reka amatara yacu, reka umuco wacu ushishikare kugaragara. Mwami, isi yataye akanovera, ariko reka tuba umunyu wo gutuma ibidakunda bikunda, wo gutuma ibitariho bibaho ku bwacu. Uzobukoze Mwami. Turagushimiye ko wumvise ugusenga kwacu, turagushimiye ku bwa mwene data akubwiye ngo ndaje, ngomba kugerera hera, ngomba kugerera ku musozi wawe. Ubikore ku bw'icubahiro cawe. Tuzogushimira ma, turakwiteze, twiteze kukubona, twiteze kukumva, twiteze kunezererwa, twiteze ibikorwa vyawe bihambaye mu buzima bwacu. Uzobukoze kibirengeye, ni mu izina ryawe dusenze, dushima kandi tuvyizeye. Amen.